Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho irabitangaje ikomeje gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kandi ikaba itangaza ko yimirije no gukora ibindi bitero mu bibanza bihambaye cyane mu gihugu c'u Burundi, aho irabitangaje yatanguye gutega amagrenade ahatandukanye mu gisagara ca Bujumbura, byose ari ukugira ngo bagondoze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mu donido y'amakuru, aho muza kumenya byinshi ndetse n'ibiriko biravugwa ko irabitangaje yabiriko irakorana n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kugaruka ku butumwa buhambaye cyane bwohererejwe Perezida Evariste Ndayishimiye, umukiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse na Maritini Niteretse, aho abarundi batari bake bagaragaza agashavu gakomeye cyane bariko baraterwa n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'ingene ibiciro byazimbye kandi abarundi batari bake bakabona ko impamvu iriko irabitera ari uko leta ataco iriko irakora kugira ngo yorohereze abanyagihugu bato bato. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe kandaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi batari bake baridogera ibiciro biri ku isoko, aho babona neza ko leta yari ikwiye kugira ikintu ikora kugira ngo yorohereze abarundi bari mu ngorane zikomeye cyane kubera iduga ry'ibifungurwa ririko riribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko byose bikaba bituruka kuko igitoro cabuze mu gihugu c'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2022 ubwo yakura General Arengiyome Bunyoni yavuze ko ikibazo c'igitoro agiye kukifatira mu minwe, ariko icyatangaje abarundi batari bake nuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye icyo kibazo yagifata mu minwe, igitoro caciye cabura kurushaho. Benshi bakavuga ko agishora hanze y'igihugu, aho agishora muri Kongo, aho abona amafaranga atari make, bigatuma abarundi babayeho mu buzima bugoranye kandi bubabaje. Byose nyine bikaba biriko biraterwa na Perezida Evariste Ndayishimiye utari gutunganiriza abarundi, ahubwo uriko arakorera akarwi gato karongoye igihugu c'u Burundi. Bubanza Kayanza, ibiciro by'ibifungurwa byaraduze ku isoko. Ibiciro by'ibifungurwa byaraduze mu ntara za Bubanza na Kayanza. Abadandaza bavuga ko bategerezwa kuja kurangura i Bujumbura, igisagara c'ubudandaji. Igiciro cyo kwiyunguruza amakori n'amatagisi bituma ibiciro biguma bihindagurika ku isoko kandi bikagora abanyagihugu bato bato. Abaguzi bavuga ko batagira ayandi mahitamwo kandi bakavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane. Ku isoko ya kijambere ya Bubanza, uburengero bw'u Burundi, ibifungurwa bibisi biboneka ko bidakwiye kandi biboneka neza ko bizimbye cyane. Si igihe cy'iyimbura ry'ibidandazwa nk'ibijumba, amateke, itomati, imyumbati canke ibitoki, bigatuma bizimba cyane. Umwe mu badandaza yemeza ko ibidandazwa biragurwa mu barimyi biza cyane ku munsi w'isoko kabiri ku ndwi. Bimwe muri ibyo bidandazwa biriko birateza amakenga akomeye cyane kubera ukuntu ibiciro byazimbye, kandi bikaboneka neza ko bitariko biranaboneka ku isoko. Ku bifungurwa byumye nk'umuceri, ikiro ni amafaranga 3,400 y'amarundi ku kiro, mu gihe ari igihe cy'iyimbura mu kiyaya c'umuceri
mu gihe c'umwimbu abarimyi b'umuceri barabika mu bubiko umwimbu w'umuceri barindira ko ibiciro bisubira kuduga kugira ngo bawugurishe amahera menshi. Niko umurimyi w'umuceri amenyesha akavuga ko aricyo kiriko kiratuma ibiciro biduga ku isoko by'umuceri. Ikiro c'umuceri kigurwa hagati y'amafaranga ibihumbi 3 n'ibihumbi 4,500 bivanye n'ubwoko. Abadandaza bavuga ko muri iki gihe c'impeshi umwimbu w'ibiharage utabaye mwiza cane. Ikiro c'ibiharage nticatibutse no mu gihe c'iyimbura. Ibiharage bigurwa make, biragoye gutekwa, bisaba umwanya muremure hamwe n'amakara menshi. Ubwo abanyagihugu niko bidogera ibiciro byazimbye cyane. Abamenyeshamakuru bacu baragiye no mu Kayanza, uburaruko bw'igihugu. Abaguzi baridoga, twarahebye ibiharage n'umuceri bisigaye bizimbye cane. Mu gukora mu mirima mpembwa kuva ku bihumbi 4 gushika ku bihumbi 6 ku munsi. Kuri ayo mafaranga biragoye kugaburira umuryango wanje nubwo ryoba rimwe ku munsi. Kenshi dufungura rimwe ku munsi. Niko umwe mu baguzi yidoga akavuga ko afise umuryango ugizwe n'abantu 6. Twama dufungura ubugari bw'ibigori, ubwo bwo buracazimbutse. Ikiro c'ubufu bw'ibigori bugurwa amafaranga 1,800. Ntegerezwa guhindura inyifato mu bijanye no gufungura. Ibihe byo kurya ubugari bw'imyumbati n'inyama cararenganye. Ikiro c'ifu y'imyumbati kigurwa amafaranga 2,250 mu gihe ikiro c'inyama kigurwa ibihumbi 14. Ntubona ko mu isoko abanyagihugu abacuruzi bagurisha n'ibice by'urushato rw'inka benshi ntibashobore kwigurira inyama. Bisigurwa n'umwe mu basumyi avuga ko rwose ibintu byazimbye mu gihugu c'u Burundi. Igiciro c'ikiro c'ibiraya caduze ko amafaranga 300 ku kiro. Igitoki cyagurwa ubwa mbere ibihumbi 10 kiri ku mafaranga ibihumbi 15, mbere kikanashikana ku bihumbi 20 mu bice bimwe bimwe. Niko umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza agaragaza akababaro gakomeye cane. Irindi soko aho nyine ku mugwa mukuru w'iyo ntara rivuga ko ibijumba bitakinaboneka, imboga ntiziboneka neza kandi zibandanya zizimba. Co kimwe n'ibiharage byadugije ibiciro amafaranga atari munsi y'200. Umuceri ugurwa kuva kuri 3,800 gushika ku bihumbi 4 mu gihe ikiro c'inyama cahora kiri ku bihumbi 12 kigurwa ibihumbi 15. Mu bunywero bwaho igiti c'inyama y'inka kigurwa ibihumbi 3 mu gihe cahora kigurwa ibihumbi 2 gusa haraheze ukwezi kumwe. Intwaro irakebura. Ibubanza buramatari w'intara asaba imiryango gufungura ubugari bw'ibigori ku mvo nyinshi. Bufise ubutunzi bwinshi mu byandemamubiri kandi bizimbutse ku isoko. Nimugurishe umwimbu wose w'ibigori mwimbuye ku isoko kugira ngo muje kugura ibifungurwa bizimbye. Niko Cleophas Nizigiyimana yahanuye. Igabanuka ry'umwimbu w'ibifungurwa, igwirirana ry'abantu n'itituka ry'isi ndimwa ni bimwe mu bituma ibiciro biduga ndetse n'igitoro mu gihugu c'u Burundi. Hakenewe ifumbire kama n'ikizungu kugira ngo hizerwe umwimbu mu ntara ya Bubanza. Niko umwe mu bafundi b'indimo ibubanza atomora. Ubukene bw'igitoro gisongera isibe. Ubukene bw'ibitoro cane cane amazutu ubwo banabwo nyine ari kimwe mu bituma ibiciro biduga. Ku bwa bamwe banyagihugu bo mu Kayanza niko babibona. Ntidushobora kubeshaho imiryango yacu, biragoye gufungura kabiri ku munsi, abana bacu barara badafunguye. Bishingwa intahe n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara avuga ko ibibazo ari byinshi. Turafise ubwoba ko kubera iyo nzara ubuzima bwacu butazoba bugikomeye, maze twandure indwara nka malariya hamwe atacakorwa. Niko nyine yagaragaje umubabaro. Abanyagihugu muri izo ntara zibiri basaba leta kugabanya ibiciro by'ibifungurwa bikenerwa cane cane mu banyagihugu bato kandi bakagabanya n'ibiciro by'ibitoro kugira ngo abanyagihugu boroherwe, kuko biboneka neza ko bariko barahura n'ingorane zikomeye cane muri ino minsi kubera
ubuzima bubi babayeho ngaha mu gihugu c'u Burundi kubera iduga ry'ibiciro byankenerwa nka byose mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tabandanirize ku butumwa umunyagihugu yahaye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse na Maritini Niteretse, intara ya Kirundo, komine Bugabira. Ubutumwa umwihwezo bw'umunyagihugu asanzwe yasabye ko twamufasha bugashikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Maritino Niteretse. Umunyagihugu wo muri komine Bugabira yagize ati hariho ibintu biruhisha abenegihugu naho batavuga ariko bakababarira indani mu mitima yabo. Akarero ngomba mfatire ko ni ibintu anajesa iriko irakorera abanyagihugu muri Kirundo Province komine Bugabira, inyuma y'ijambo ryashikirijwe ku wa mbere n'umushikiranganji wa mbere twubaha Gervais Ndirakobuca ryategeka anajesa kugeza ku wa gatanu kuba yahembye abo yaguriye ibigori. Abanyagihugu bazindutse kuri komine Bugabira ejo hahise ku wa gatandatu igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kane 2024 nk'uko bararitswe bazi ngo bagiye guhemberwa umwimbo bashoye muri anajesa. Bashitseyo basabwe kwiyandikisha batangiye amanomero ya konti, abatazifise bategetswe kuzugurura ku ngufu ngo atari uko naho burindira ngo ntibazoyaronka vuba. Umwihwezo wanje ni gute umutama w'imyaka irenga 60 umwenegihugu muto yashoye ibiro 100 yimbuye inyuma y'amezi yababa abiri arindiriye amahera yategekwa kurondera konti yo ku ngufu atabyo yari yiteze. Usibye ko uko kunguruza konti bitwara ubundi buryo butari bwateganijwe, kumbure bamwe batari banabiteganije, abatari bake utwo dufaranga baramaze kutwikorako mu gusaba akadeni kugira babeho, ubona ko ari n'igihe cirima kandi ubona ko n'ubuzima buzimbye mu gihugu. Mbega anajesa nta kuntu yari gusaba amakonti abasanzwe bayafise canke kumbure abari bishuza amafaranga menshi cane, ariko umwenegihugu mutoya akoroherezwa bakamuhemba utwiwe mu ntoki agataha ko mbona no kwihemba ry'ikawa bayahembwa mu ntoki, ubona ko ataba ari na menshi. Inyishu abatagira amakonti bahawe ngo naho borindira ntibazoyahembwa vuba. None aho si ukuvuna umutima w'umunyagihugu yashoye utwiwe. Amakenga yanje ku munyagihugu muto mu gihugu c'u Burundi. Turabye ibyabaye kuri iyi ncuro ya mbere yo kugura ibigori bya anajesa, ubwo koko ikindi gihe abanyagihugu bazokwitabira gushora muri anajesa, ubwo ntibazohitamwo kubwitwara ku badandaza basanzwe bakemera gupfukamwa mu nda bakakira intica ntikize, kandi leta yari yashinze igiciro. Nimba leta ifata ingingo ntiyari gutegeka kuko umudandaza wese agura ibigori abigura ku giciro kimwe mu Burundi bwose ku mafaranga 1700 by'amafaranga y'amarundi, maze umuntu agahitamwo aho mworohera umudandaza nawe atabikurikije agahanwa. Ni kuki leta yemeye ko haba ibitandukaniro rinini cane hagati y'igiciro ca leta hamwe n'ic'abadandaza kandi ari mu gihugu kimwe kandi n'ikidandazwa ari kimwe? Abarongoye igihugu boroba neza kuko abenegihugu naho batavuga hari ibintu bibabaza cane kandi suko batabibona. Ijwi ryabo ntirisohoka, ariko burya ngo utarika mu nda ugatarura ibyaboze. Abarongoye igihugu boroba bagasubiramwo bakaraba ingingo zimwe zifatwa nuko zishirwa mu ngiro ku neze y'umwenegihugu yabizeye ngo babe indongozi, ariko biraboneka neza ko abarundi baruhijwe cane, kandi biraboneka neza ko abarundi bari mu ngorane zikomeye cane kubera ibibazo bariko baracishwamo n'ababatwara ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rwo hejuru, aho benshi mu barundi batagifitiye icyizere leta yabo. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho tabara ikomeje gukora ibitero ku butaka bw'u Burundi kandi ikaba ivuga ko yimirije gukora n'ibindi bitero, aho tabara igaragaza ko iriko irakorana n'abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, nk'uko n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yabitangaje,
aho yavuze ko ibitero tabara iriko irakora bitashoboka nta bajejwe umutekano babigiyemo. Ibi ni bimwe mu bimanyu bya ka kazu k'umuyagankuba ka Regideso ko ku Musaga n'ibyarimwo byoba byasenyuwe n'ibombe y'abarwanyi ba tabara. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntaco iravuga ku byatumye ako kazu kasambuka bigahitana n'ibyari iruhande yako harimwo n'uruzitiro nk'uko biboneka aho ku mafoto. Ariko kuri uyu wa gatandatu ishirahamwe Regideso ryasohoye amatangazo abiri. Rimwe rivuga ko ukuronka amazi bizohungabana muri ino minsi mu gisagara ca Bujumbura. Itangazo rya kabiri naryo rivuga ko mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uwa Mungu ukuronka umuyagankuba biza guhungabana mu makaritsiye ya Gasekebuye, Kinanira ya gatatu n'iya kane, Kinanira Huti, igice ca Kinindo yo mu burengero, Kinindo West hamwe na Kabondo yo mu burengero, Kabondo West. Aho hose ishirahamwe Regideso risigura ko byatewe n'ibikoresho by'umuyagankuba byagize ingorane zikomeye cane kubera iturika y'ibyo bari bamaze gutegamo tabara aho yari yatezemwo ibombe. Akazu ka Regideso karaye gasenyuwe n'ibombe ku Musaga. Kwa gatanu mw'ijoro akazu k'umuyagankuba ka Regideso kacitse ubunywenywe inyuma y'urwamo rw'ibyaturitse. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo zone iri mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga babonye ibintu bimeze nk'ibyuma biguruka mu gihe havuga ico kintu cari kimeze nk'umuturangaro hafi y'ikambi bita Muha. Amakuru ikinyamakuru Remanda caronse nuko ako kazu kahora gafasha gutanga umuyagankuba muri ibyo bice byo mu bumanuko bw'igisagara koba kahitanwe n'ibombe yatezwe n'abagwanyi b'umuhari tabara. Ariko igiteye ubwoba kandi kikaba kinababaje nuko tabara itangaza ko yateze amabombe atari make mu gisagara ca Bujumbura kandi ikavuga ko yimirije gukora ibindi bitero bikomeye cane bizahitana abasirikare b'u Burundi ndetse n'abarundi batari bake, aho ivuga ko iri gukorana n'abajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi byerekana ko abarundi bari mu ngorane zikomeye cane, kandi bikaza binashimangira ko umutekano wahungabanye mu gihugu c'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa ahenda abarundi ko bari muri Edeni, kandi akavuga ko abarundi banezerewe mu gihe abatari bake babona ko ubuzima bwamaze kugorana mu gihugu c'u Burundi mu bisata nka byose kugeza no ku gisata c'umutekano, aho abarundi babaye mu bwoba bukomeye cane kubera ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube, tugerezwa gukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.